papa wacu yari umuntu akundana afite umutima w'urukundo bigeze kuri twebwe abana biwe byabari bitubiye muri komine ya Muhuta province ya Bujumbura. Abavyeyi biwe ni Bugaga Patrice na Simbagije Judith. Amashuri yagiye ariga mu buzima bwiwe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 985 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 yize ku ishuri ritoyi yo mu Rugombero. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 997 yize kuri seminare ntoyi y'Ibuta. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 997 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2000 yize ku ishuri ryisumbuye ya Lycée Dirac Tanganyika. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2004 yize ku ishuri kaminuza Université Lumière de Bujumbura, acaronka urupapuro rw'impamyabushobozi mu gisata ariyo bita lisansi mu gisata cyo gutumanako amakuru. Mu mwaka w'ibihumbi 2002 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2003 yabaye umumenyeshamakuru muri CCIB FM+. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2003 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2004 yaragize imyimenyerezo y'akazi ico bita stage mu gisata mpuzamakungu PNUD. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2006 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2007 yabaye umumenyeshamakuru kuri radiyo Ijwi ry'Amahoro. Kuva itarike 1 ukwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi 2007 gushika itarike 2 ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi 2017 yari umumenyeshamakuru kuri radiyo na televiziyo by'igihugu. Kuva itariki 2 ukwezi kwa gatanu ibihumbi 2017 yaronse amabanga yo kuba umuhanuzi mu gisata c'ubuvugizi bw'umukuru w'inama nkenguzamateka. Itariki 2 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2018 yabaye umuhanuzi mukuru muri ico gisata nyene c'ubuvugizi bw'umukuru w'inama nshingamateka. Igenekerezo rya mbere kwezi k'ukwenda umwaka w'ibihumbi 2020 yabaye umuvugizi w'umukuru w'inama nshingamateka. Igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kabiri mwaka w'ibihumbi 2023 yabaye umuyobozi w'igisata kijejwe amakuru mu nama nshingamateka. Kwigenekerezo rya 10 ajejwe amakuru n'ibinyamakuru. Uwo muhisi rero
akaba mu rugendo rwiwe bwo muri ubuzima Imana yari yaramuhaye ingabire isumba izindi zose, akaba asize ibibondo 4 bikiri bitoyi bikeneye ubufasha no gushigikirwa, na cyane cyane ko bakiri mu mashuri. Imana nyine isi n'ijuru yoyo ibigira ikabigirura, imwakire mu bwami bwayo. Yakora kuko yaraje kugira couverture médiatique y'inkino nariko ndarongora. Ico gihe aza yashitse ashwashwanutse nyene kujya yarameze, ashika abaza ati ninde ni araba ivyo bintu ibi bintu tuje gukora. Baca bamwereka jewe à l'époque nari mvyibushe kurushaha, aca aratangara ati wewe ibi vy'imipira urabijamwo ungana gutyo. Hanyuma ubucuti buheraho kuko bose kuri tele banyita president ono mujuru yaho, tuca dutangura kuba bagenzi gutyo. Ariko nk'ababesha uwo mwanya mutoyi namumenye nukuri waranyigishije. Gabi yarafise amakarite amwe ntovuga, nibaza ko bari ngaha bose bamuzi, bari bazi yuko ari umuntu ashwashwanutse ahari hose, haba ari ahantu harakamwemwe. Yari umuntu kiretse ivyo byo gutera inkuru, Gabi yari seriye mu bikorwa. Hariho igihe jewe namubonyemwo, twarakunda gucokozanya, murabona ibi byo mu Burundi, nkamucokoza ntiwe namba ari wowe uri umuhutu w'ama place kukomeye gose kandi bavuga ko abahutu ari bo bakomeye, akaca twenga tukagira jaho mvugira ko yarakomeye birenze. Ndibuka turi muri campagne ya 2020 twari muri equipe imwe, tugeze Ingozi harabaye programme tutari twagize kuko twari sanse hari un premier mai, haca haba ico twita petit rassemblement, tuca tujivumbi tugarutse imodoka iragira pane. Wewe na equipe twari kumwe kubera twashitse nka minuit dutegerezwa kugenda kuri mu Kirundo centre 5h, ntiyaryamye kweli. Ndira ijambo yambwiye ngo igihugu ngo dutegerezwa kucitangira, ngo nakumvise uri kuragona, uca mbona yuko tutogona twese. Ako kantu karantravaye ku buryo iminsi yose yakurikiye tutagiye kuryama twese narifata, aho ni ntahe nagomba shinge y'ukuntu yakunda ibikorwa. Ikindi kintu, Gabi yarafise urukundo kweli. Gabi jewe n'ubu unye yari umushikiranganji, ndamutelefone yavuga yaje ni Gitega, abo babanye Gitega barabizi, nta kwezi kwahera tutabonanye. Tugatera inkuru nyene tukanezerwa. Ariko uko babivuze, Imana ntiharirizwa. Gabi numvise yitavye Imana, vyarangoye kwakira, sinari na hafi ngo nje kuraba ndemesha umuryango, ariko nashaka kuremesha ibibondo. Umwanya muto naronse
mwarabonye ko nabaye hafi yanyu. N'ubu jewe ico nobemerera nuko nzobaguma hafi. Abagenzi ba papa wanyu benshi ndabazi, sinovuga ngo nzobafasha ntavyo noshobora, ariko turi kumwe n'Imana nibaza ko bizogenda neza. Uwaserukiye leta y'u Burundi yabivuze yuko mukiri bato mukeneye ubufasha. Tekerera ijambo ry'Imana nabonye ribiri mu Abaroma ikigabane 18 murongo wa 18 niwo umaze iminsi undemesha. Gire Kristo ngira ndabwire kiyete mu mutera. Papa wacu nakundana, afite umutima w'urukundo, bigeze kuri twebwe abana biwe byaba ari ibindi bintu. Byaba ari ibindi bintu, yaradukunda nk'abana biwe, ntacyo twabuze, yaraduha byose, yaratuba hafi nyine umubyeyi wacu. Nta byinshi ndababwira ko ahantu avuga sinoheza. Papa wacu turamukunda, aruhuka amahoro. Nibyo. Wowe ushaka amazi meza asukuye kandi atekanye ku buzima bwawe n'umuryango wawe, Samuel's Hope Water Service yabazaniye amazi meza yizewe kandi yujuje ubuziranenge bwose. Amazi yacu aratunganywa neza kugira gufashe kubaho neza, wirinde indwara zituruka ku mazi mabi. Amazi asukuye kandi aryoshye, ubuziranenge bwizewe, abereye bose, imiryango, amashuri n'amashirahamwe. Hitamo ubuzima bwiza, hitamo Samuel's Hope Water Service. Twandikire cyangwa duhamagare kugira turungike amazi aho uri hose kuri guteranya 257 666 4.